twama tugira uyu munsi mukuru tuwugirira ukarisitiya nyerana, kandi n'umunsi mukuru ugira kabiri nk'uko nabivuze ngitangura ivuka y'imisa, ugira kabiri tugirira isakaramentu ryeranda rwose ryitwa ukarisitiya. Bivuga rero yuko ukarisitiya ari isakaramentu rihambaye cyane, kuko uyu munsi mukuru ufatiye ku itsitso no kw'iremezo ry'ukwemera kwacu. Nako nyene ukarisitiya niyo nkomoko ya byose mu kwemera kwacu. Ukarisitiya ni rya sakramentu rikura yandi masakramentu yose, kuko muri ryo Yezu wenyene ubwiwe atwihebera akatwihereza. Muri iryo ni urukundo rw'Imana rwiyerekaniye mu buryo budasanzwe, no mu yandi masakramentu yose, no mu bindi byiza byose Yezu yakoze, harimo urukundo rw'Imana tubwirije kuza turazirikana. Ariko muri iri sakramentu ryeranda ry'ukarisitiya, umuntu agerageje kubizirikana nihasanga urwo rukundo rw'Imana rwiyerekana ku rugero rwo hejuru, mbere umuntu bimugora kugira ngo arutegere. Mbega Imana itwereka urwo rukundo mpamve gute? Uburyo bwa mbere muri ukarisitiya, Yezu yatweretse ubugenzi budasanzwe mu kutwihebera wenyene ubwiwe. Mu nkundire ncishemo akantu gatoya. Hambere haheze katuma abantu bumva yuko babaye abagenzi. Benshi muri mwebwe musanzwe mukazi, mugabo hari n'abandi bakiri bato boshobora kukamenyeraho. Hambere haheze murabizi, abantu kugira ngo berekane ko babaye abagenzi pamfe barirasaga, umwe agakorokereza akama k'amaraso yiwe mu rwato rw'inzoga, ubundi akagira gutyo nyene, bagaheza rero bagasangira bagasoma muri iyo nzoga. Mwumva umwe wese yakorokerejemo akama k'amaraso yiwe. Niho havuye ijambo abanywanyi. Abanywanyi bose baza gusangira icupa irinduzenge ryo ku mugoroba cyangwa ryari. Abanywanyi kwari ukuvuga abantu bashoboye gusangira kuri ayo maraso bahuje, kuko baba baciye bavukana, bakabita rero abagenzi famve. Yezu aho urukundo rwiwe rubereye ku rwego rwo hejuru, Yezu ntiyaduhebeye akama gusa ngo dushobore gusangirirako, yaratwihebeye wese, arapfa arashika kugira ngo ashobore kutugotora adukura muri ibyo byose byari bisanzwe bituzingamitse, bikatubuza yuko twokumva ko tuvukana. Yezu yaratwihebeye wese, kandi nk'uko nabibabwiye ngitangura, we ntiyagize nk'uko twebwe mu kwerekana urukundo mu mvugo yacu dusanzwe tubigira, tukagira tuti uyu mugenzi ni pamfe. Nababwiye yuko ubanza kubarira ubundi ngo pfa, jewe mbone gupfa. Vyerekana yuko no muri ubwo bugenzi nyine bwa pamfe haracarimo kuyikunda, kuko ntawuzi neza yuko wundi uri kuragira ngo pfa, amaze gupfa nawe ucupfa, kuko aba yamaze kugenda. Hari naho uhavugira uti none ko yagiye n'ubundi nokunguka igihinge jewe bendabayeho. Rero muri urwo rukundo rwa pamfe rw'ikirundi, kandi rwari urukundo rushitse aho abantu bashobora gushikana, Yezu agomba yuko twogira iyindi ntambwe
tukamenya nyabona kuza turitangira abandi kandi akaba ari twebwe tubatangura mu rukundo rwacu. Yesu nk'uko nabibabwiye ni ndagupfiriye jewe ubwa mbere, ntabanza kurindira ko wewe upfa, aradupfira ubwa mbere kugira ngo natwe dushobore kumushingira intahe, dushobore kumupfira. Niwe rero yatubanje urukundo rwiwe, urukundo rwacu ariko rukundo tuvoma muri Eucharistia ni nk'inyishu dutanga ku rukundo rwiwe. Ubwo rero ni uburyo bwa mbere Yesu yaratwihebeye rwose, kandi abari watangura kutwihebera twebwe tutari bwashobore no kuronka ubushobozi bw'ingene twoshobora kumwihebera. Uburyo bwa kabiri Yesu atwereka ko urukundo rudasanzwe ni ukuba yarashimye kwibanira natwe mu bimenyetso bitatutera ubwoba, ahubwo nyene ibimenyetso dusanzwe duhurumbira kuko ari ibimenyetso biduha ubuzima. Umukate bigomba kuvuga imfungurwa yari isanzwe muri aba Bayahudi, cari ikintu umuntu wese ashobora guhurumbira, nk'uko bumbure mu ntara zimwe zimwe bohurumbira ibijumbu canke ibiharage canke ibiraya sinzi n'ibiki. None rero Yesu yafashe ikintu gisanzwe abantu babona yuko bacihereje kibaha ubuzima. Burya no gutora ikimenyetso giheza kigatuma umuntu yogukundira n'ico n'ikindi kimenyetso c'urukundo. Yesu rero yagombye kwibanira natwe aciye mu bimenyetso vy'umukate n'umuvinyu dushobora kwama duhurumbira kuko bisanzwe biduha ubuzima. Ariko Yesu yararengeje mbere ivyo abagenzi bashobora kuba bagiriranira. Murabona abagenzi iyo bakundanye umwe akabwirizwa kugenda ahandi agasiga uwundi ahari, kenshi arashobora kumusigarana akantu k'agafoto. Ako gafoto akaba ari kazararaba kugira ngo amwibuke, kandi ubuho kubera uburyo bwa none birukundi, ariko tuvuge ubwo buryo butonya busanzwe. Yesu ntiyagombye utwo tuntu tw'udufoto gusa. Yesu yagombye wenyene kutwihebera no kwibanira natwe, kandi aha rero niho hafatiye wa mugirwa duhava tugira mu kanya wo kugendanira Yesu. Kuba tubona bashobora kugira bati mbega barya basazi kaya kantu bariko baragendanira nagaki nkako nyene n'ubusazi. Burya abantu bari mu rukundo, wewe utari mu rukundo rwabo ubabona nk'abasazi. Uri muri urwo rukundo niho honyene ushobora kumva igituma cyabyo. None abo bantu uzeye abo bigishwa ba Yesu atarabugurira umutima ngo bagire umutima wagutse, baguye bagira ngo none ngo ahubwo Yesu aba bantu nimba bakiri ngaha ni wowe batumye baguma bari ngaha, none rero babwire bagende kurondera utwo borya, natwe dusigare tukaraba ko twosabikanya utudupate dutanu n'utudufi. Kwikurako kutarondera inyishu z'ukuri ukabisendera ku bandi. Urukundo Yesu muri Eucharistia atwigisha ni ukutubwira ati nimumenye kuza muri tangira abandi. Ni nk'uko yababwiye ati nk'uko nanje nabimanyaguriye nkabiha muri wa mukate namanyura, namwe nimumenye kuza muritera muzika abandi, muze murabimanyagurira kugira ngo nabo batunganirwe nk'uko nanje
nabatunganirije mu kubanza kubihebera nkabimanyagurira. Sinzi ko mwategereye aha Yesu yagize ati bicarike ari 55, ni ukuvuga metre de l'ordre. Burya ibintu mwibaze nk'uko mwebwe mushika 5,000 mugabo ko mungana kose woza n'ibintu ngaha mushonje, mwebwe ko ndabibona ni mushonje mugabo mwashoboje nk'abantu bari biriwe baragendanira Yesu, hanyuma akazana ibintu ntashire ngo ordre. Ndabarahiye atarabakomeye byovuga bisanzarira ngaha mugabo hari abogenda batarose kandi byuzuye. Yesu rero mu kutubwira ati bicarike, ubwa mbere wo kwicara murumva umuntu yicaye abatekanye, mugabo kandi kwicara imirongo ya 55 ushiramo akenge kugira ngo ushobore gutunganiriza abantu, maze ibintu biri ngaho bishobore kubakwira neza kandi bashobore kumva yuko bariko barabisangira neza nk'abavukanyi. Nako nyene ni ikimenyetso c'urukundo tuba dufitiye abo turiko turatunganiriza canke abo turiko turagaburira. Kuko utabafitiye urukundo wona bishira ngaho ukagira uti ntibimenye, kandi uko kwimenya murazi yuko nyene abantu bariko barimenya usanganywe ingufu niwe aheza akimenya nyene kuruta n'abandi. Yesu siko agomba ko twokora no mu mabanga yose dushinzwe. Yesu agomba ko twokwama turaba yuko turiko turatunganya tubitumwe n'urukundo.